Ivyiyumviro bibi ntibishobora na gato gutuma ubuzima bwawe buba bwiza. Ntukigereranye n'abandi kubera ko nta kintu na kimwe uzi ku bijanye n'ivyo baciyemwo ngo babe bageze aho bageze uyu munsi. Nimba bidashoboka ko uba umunyakuri, vyibura uze wicecekere, winumire. Uze witondera amagambo uvuga, kubera ko ijambo iyo rigucitse rimwe gusa rikaja hanze, igishoboka no kukubabarira ivyo wavuze, ariko iryo jambo ryo ntirizopfa ryibagiranye. Buri munsi haranira kugira ico utanga ku bandi kandi gifise umumaro. Umwanya wawe ni uw'agaciro cane, ntukawutagaguze mu nsaku, kuvuga abandi bitagira ico bikwinjiriza. Uwo mwanya uzimvye kuri ako kageni nyene ntukawunyabagize ugerageza kwisigura kuri abo bantu bumva ibintu nabi, abo bavyumva uko bavyishakiye. Ivyo wokora vyose ni gusa kubera ko abantu bumva ivyo bashaka kandi bakavyumva uko babishaka. Umuntu wese muhaririye si ngombwa ngo umutsinde. Nimba wumva utari mukuri, mureke nawe agutsinde ntaco bitwaye. Ubiravye neza burya ubuzima ni bwiza. Bitagenda neza hari ibyo uba ukwiye kwirengagiza kugira ngo ubuzima bwawe bubandanye kwibera bwiza. Umunezero uboneka buri gihe iyo ubaye wewe ukareka kwigereranya n'abandi. Abo bagenda bakuvugira mu mugongo nabo, abo bavuga utababona, abo ntaco batwaye. Hari impamvu ituma bari inyuma mu mugongo aho kuba imbere yawe. Nize gutanga apana kubera ko mfise vyinshi, ahubwo kubera ko nzi uburyo kibijyana kuba hatacugira. Ntugacike intege mugenzi, n'igihe gusa kitaragera. Kura amaboko mu mpuzu ukore, umunsi wawe nawe uzogera. Ubu buzima ni buto, umwanya urihuta, kandi nta gusubira inyuma ngo ukosore ibitagenze neza. Ni kubw'iyo mpamvu ukwiriye kunezererwa akanya kose uronka uko ukaronse. Ngiyo wipfuriza abandi vyiza, nawe ivyo vyiza nyene vyanka bikunda birakugarukako. Nanje rero ndakwipfurije ivyo vyiza vyose wipfuza. Ibikugora mu buzima bwawe ntibiza ngo bigusenyure, ahubwo biza ngo bigufashe kumenya za nkomezi zawe utazi ziri indani muri wewe. Ubuzima ni bwiza, umunsi umwe, isaha imwe, umunota umwe iyo ubitakaje vyigera bigaruka mu buzima bwawe. Irinde izo ntambara zo mu mutima, ubwo rwanko ruri muri wewe, uvugane urukundo kuri buri muntu. Aha iwacu ku Mwana TV, jewe nitwa Gusenga Deriki. Kora subscribe nimba utarabikora. Imana ikurinde, Imana ikuzigame, nawe ubutaha.